Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakunzi bahere mudukurikirana muri impande zine z'isi. Ikaze muri ano makuru agiye kubabwira amakuru hariko avuga ku isi muri kano kanya. Muri aya makuru yacu turababwira amakuru hariko avuga ku mugabane wa Burayi, ndetse muri aya makuru nyene turababwira n'amakuru avuga ku mugabane wa Amerika. Ariko muri aya makuru nyene turababwira n'amakuru y'intambara hirya yaho igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya. Muri aya makuru nyene kandi turababwira amakuru avuga ku mugabane wa Afrika, ndetse turababwira n'amakuru avugwa muri Korea. Kaze ni muri ano makuru. Twongeye kubaha ikaze rero banywanyi bacu bakunzi bahiye, tubisabira sabone cyangwa subscribe, ufata amasegonda 2 canke 3 ubwire subscribe kugira ngo udutere intege nasushikare gukora bino biganiro cyane cyane aho tubaha amakuru yize watoje neza. Kaze rero muri ano makuru yacu tugiye guhera ku ntambara hiriko yahoze igihugu c'Urusiya n'igihugu ca Ukraine. Intambara rero iriko irahuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine kugeze kwezi kugira gatandatu. Intambara itangwe mu c'Uburusiya bwise special operation, abandi bakajita invasion canke ugushaka kunyaga igihugu ca Ukraine kubw'igitugu c'Uburusiya. Intambara rero iriko irabandaniza mu burengerazuba bwa Donbas region, rero aho iboneka ko igitero c'uno munsi cakozwe n'ingabo z'Uburusiya za Vladimir Putin zakozwe mu karere ka Dnipro, ndetse ikindi gitero kikaba cakozwe kandi mu karere ka Zaporizhia hasanzwe hari ca kigo ca nuclear power plant, ndetse bivugwa ko kino kigo ca nuclear power plant ati batakizimije bwabo ko gishobora gukwega akarambaraye mu bihugu by'Uburayi. Kino kigo rero ca nuclear power plant ca Zaporizhia kimaze gutegwa ko amaroketi abiri, aho igice ca kino gice ukitego kirakora, ndetse abakozi bakora muri kino kigo ca nuclear power plant babahagarika igice kimwe catanga umuriro, ndetse mu bihugu bya Buraya kaba kitego kirakora muri kino gihe kugira ubwoba ko n'ibindi bitero byohava bigwa kuri kino kigo. Aho rero kino kigo kibitse ubumara bwa nucleaire bwinshi cyane gose, mu gihe cyo sambuka byo bari ibyago bikomeye cyane gose, cyane cyane mu gihugu ca Ukraine ndetse no mu gihugu c'Uburusiya ndetse n'ibihugu bya Buraya. Kino kigo rero igihe cyagwa ko aya maroketi abiri yononye ibice bimwe vya kino kigo, aho rero Imana yakinze ano maroketi atigezagwa mu bice harimo ingunguru zibitse ubumara bwa nucleaire. Uburusiya bwagirije Ukraine ko ariyo yakoze bino bitero, ariko na Ukraine nayo yagiriza Uburusiya ko aribwo bwakoze bino bitero. Ingwano rero z'inkoho, abasirikare barasana n'abandi basirikare ba Ukraine ivyo bandanije muri kano gace nyene kegereye kino kigo ca Zaporizhia nuclear power plant. Rero biboneka ko hari ivyago binini cyane gose ku kino kigo gishobora gutegwa ko amamisire y'aba Barusiya canke abanya Ukraine, maze rero aho cyo sambuka kikaba acozana ivyago bikomeye cyane gose, ndetse umuryango wa Nations Unies canke umuryango mpuzamakungu ukaba wasavye ko kino kigo Uburusiya bwo kwemera ko baza bagahagarika ubumara bwa nucleaire buri muri kino kigo, ndetse bakabwimurira mu bindi ahandi hantu kuba hari umutekano kurusha. Kano gatubutse ko kino kigo ca Zaporizhia nuclear power plant gisanzwe kigenzurwa n'igisirikare c'Uburusiya muri kino gihe, nyuma yaho igisirikare c'Uburusiya gifatiye akarere kose ka Donbas region. Turabandanya na amakuru yacu tukiri muri kano karere ka Ukraine. Ikindi gitero nyine nkuko tubabwire cabereye mu karere ka Dnipro, aho rero ngo abantu 11 bahise bapfa na kumatunga abashika 8 nabo barakomereka cyane, ndetse muri 8 ngo bakomeretse abantu bashika 5 bararembye cyane gose, aho atawizera ko bazokira. Ibi byamenyeshejwe na buramatari ho muri kano karere. Ibindi bitero byakomeje kubera mu karere ka Kharkiv, aho biboneka rero ko igisirikare c'Urusiya n'igisirikare ca Ukraine bihanganye cyane gose. Igisirikare ca Ukraine kirakoresha amamisire ahitera kure cyane gose mu bwoko bwa HIMARS cahawe n'igisoda ca Amerika. Rero kaboneka ko hano misire nubwo ariko arafasha cyane gose igisirikare ca Ukraine, ariko rero ataca ariko arakora ngo kugira ngo abirukane ingabo z'Urusiya kuri buno butaka bwa Ukraine, na cyane cyane ko akarere ka Kherson kari gahambaye cyane gose igihugu ca Ukraine igisirikare c'Urusiya kimaze kugenzura, kandi kano karere akaba ariko gafasha igisirikare ca Ukraine kubandanya gitera utundi turere inyuma y'akarere ka Donbas region kose kamaze kugenzurwa n'igisirikare c'Uburusiya. Igisirikare ca Ukraine ngo birikeka ko coba caragize igitero mu ntara ya Crimea isanzwe igenzurwa n'igisirikare c'Uburusiya, aho coba carateye ikigo c'indege z'igisirikare ca Ukraine gisanzwe kiri muri kano karere ka Crimea. Ku munsi rero wa gatatu uheze haraturitse igiturika gikomeye cyane gose ku kibuga c'indege ca gisirikare muri ino ntara ya Crimea, aho rero igisirikare c'Uburusiya cyo kimenyesha ko ngo ni indege yagize ngo nibigwanisha
vyari mu ndege imwe ya gisirikare kuri nk'iyo kibuga c'indege ngo vyaturitse maze rero bita biraturika cane gose haba ivyotsi vyuka birebire cane gose vyagiye mu kirere ariko rero ayandi makuru yigenga amenyesha ko ngo coba ari igisirikare ca Ukraine cateye misile zo muri muno bwoko bwa HIMARS. Twibutse ko igisirikare ca Ukraine cabujijwe na Amerika canwe na Amerika gutera ku butaka bw'Uburusiya gikoresheje zino misile zishobora kugera kure cane ho ntibivyo kuba arivyo vyanatumye igisirikare ca Ukraine kitamenyesha ko ico cateye kuri kino kigo ndetse rero Ukraine ikaba imenyesha ko ngo kuri kino kigo nyene indege 8 zose za gisirikare z'Uburusiya zikaba zarahiye ziratokombera nkuko biboneka ku masanamu ya satellite yashizwe ahabona na satellite y'abanyamerika ariko rero igisirikare cyo kirerekana ko atandege za gisirikare zahiriye kuri kino kibuga c'indege ndetse perezida canke uwo twofata nka perezida canke guverineri w'intara ya Crimea yahise amenyesha ko yahise amenyesha ku munsi w'ejo ko amatohoza agiye gutangura mu masaha 80 azobashikirije abanyamakuru n'abanyagihugu ba Crimea muri rusange icabaye ku kibuga c'indege ca gisirikare cyo muri kano karere ka Crimea ariko rero arabira yarehende ivy'intambara bavuga ko hari igisirikare ca Ukraine coba carahateye ariko Uburusiya bwanka kwemera ko ari gitero bwagizwe ko kuri kino kibuga c'indege ca gisirikare cari mu karere ka Crimea. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero reka tubananize muri Ukraine ariko rero tugiye hakurya gatoya mu bihugu vy'Uburayi. Ibihugu vy'Uburayi no musero vyagize inama rero yarihuza abategetsi bamwe mu Burayi ndetse n'abashikiranganje bo kwivuna abansi b'ibihugu vya Buraya rero aho inama yariga cane ikibazo ca Ukraine. Inama y'abategetsi b'Uburayi rero yabereye i Madrid yakoranye no musero aho bano bategetsi rero bumvikanye kongereza inguvu mu gufasha igisirikare ca Ukraine ndetse na President Zelensky. Aha rero ivyemewe ni nk'amafaranga agera ku miliyaride n'imiliyoni 300 z'amafaranga y'amayero asanzwe akoreshwa mu bihugu vya Buraya. Aya mafaranga ari miliyaridi akaba hazokora ngo mu kugura ibigwanisho no mu training abasirikare bashasha. Bavuze ko bagiye kongereza kwigisha abasirikare benshi cyane gose ba Ukraine ndetse akaba avuga ko n'ibindi bihugu vyafashije nk'ibihugu nka Sweden n'ibindi nka za Denmark ko bigiye gufasha mu gutraining abasirikare. Tubitse ko abasirikare bari bamaze iminsi benshi bigira mu Bwongereza ndetse abandi bakigira mu France ndetse no mu Bubiligi. Rero biboneka ko ngo hajemo n'ibindi bihugu bije gufasha kugira ngo vyigishe abasirikare ba Ukraine ndetse aya mafaranga nayo rero kandi yatanzwe bakaba baragiye kugurira ibigwanisho ngo bikomeye cyane gose igihugu ca Ukraine kugira ngo igihugu ca Ukraine kigizeyo abasirikare Uburusiya. Ariko rero abamenyesha makuru bajije bano bategetsi ko ivyo bakora babona ko bifise biriko biratera intambwe. Bavuga ko ngo vy'ukuri ngo biriko biratera intambwe ngo yabatari ibigwanisho bamaze guha Ukraine ngo Ukraine yose yaramaze gufatwa. Rero abamenyesha makuru kandi bongera baza ngo none kuri ibigwanisho mwiteguye gutanga ngo murabona vy'ukuri ko bizotuma ingabo za Ukraine z'Uburusiya ziva ku butaka bwa Ukraine. Bavuze rero ngo ibi ngo ni gihe gusa ngo cumanya mutoya kuko ngo biraboneka ko inguvu za Perezida Vladimir Putin ngo ziriko ziraganuka ngo nico gituma ngo bariko bashiramo inguvu zikomeye cyane gose kugira ngo abirukane ingabo z'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine. Ibi rero bakaba bikoze nyuma munsi umwe gusa Amerika nayo yemeye gutanga miliyaridi kandi w'amadolari y'abanyamerika nayo nyene azofasha kugura ibigwanisho bindi bishasha bigiye kuja muri Ukraine ndetse ibigwanisho bikomeye cyane gose aho harimo n'amandi missile system ndetse n'amamisile agira kure cyane gose. Twabwiye mu makuru aheruka ibigwanisho byose Amerika yemeye gutanga mu gihugu ca Ukraine ndetse akaba bino bihugu by'Uburayi iboneka ko mu byo bakoropoje ko muri bino bigwanisho bagiye gutanga hazo harimo n'indege za gisirikare. Kuko biboneka nuko umuriro mu gihugu ca Ukraine ubandanya wiginyezwa n'ibihugu vya Burayi n'ibihugu vya Burayi. Mu kanya turabwira rero ivyo manyanga ya Amerika iriko irakina hamwe n'Uburayi. Amakuru yigenga nubwo rero bino bihugu biriko birashigikira President Zelensky ngo yoba yuko bino bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika ngo byarambiwe n'itwara rya Zelensky ndetse ngo baba bashaka gukora Zelensky mu mpisho. Akarorero abakoze zino nkuru bafatira ko ngo ni nk'iko kubona Amnesty International ndetse isanzwe igenzurwa n'abanyamerika yagiriza abasirikare ba President Zelensky ko bariko barakora ibyaha byo mu ntambara. Ngo rero n'ikimenyetso gikomeye cyane gose kiboneka ko Amerika idagishikiye President Zelensky ngo shaka kumukura ko maboko ndetse ngo
hari imigambi yo kumukubita kudeta canke kumwica bikozwe n'abanyamerika ariko rero bakoresheje abamasenari canke bakoresheje ubundi buryo kuko baboneka ko imigambi bateguranye na Zelensky itariko iratera imbere nk'uko bavyifuza mu rero bariko barondera ukuntu bakwikura Zelensky kugira arabe ko boronka undi mutegetsi bakorana kugira ngo bigende neza kurusha kuko cyane cyane igihugu ca Amerika kimaze guhombera amafaranga menshi cyane gose mu intambara nk'uko twabwiye ko imiliyaridi zirenga 9 n'imiliyoni n'amajana 5 z'abanyamerika ziramaze kugenda ku ntambara ya Ukraine. Hariyo mahera yose total y'amafaranga Amerika imaze gusohora ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Biboneka rero ko intambara n'ubu itaragera na gato yatane sinyo guhagarara ifise ibirengo vya vyarambiye abanyamerika ndetse n'abategetsi bamwe bo muri Amerika ngo nubwo batabishira ku mugaragaro bamaze kwarambira ko intambara ya Ukraine vyanka vyakunda ngo yokunda kandi rero babona ko bihagarara ariko rero babona ko kugira ngo intambara ihagarare ari uko Zelensky yopfaho amaze kuvaho Zelensky akaza ubundi mutegetsi bigatuma ko bitavuye ku Burayi canke kuri Amerika akemera ibiganiro canke akaraba ukundi hagarika intambara ariko rero ngo bitavuye kuri Amerika canke ku Burayi kugira ngo niho bateke kwimfana abanyagihugu ba Ukraine. Tugire nyene rero ngaha mu Burayi nyene na Amerika. Uburayi rero buragiramiwe n'ubundi n'ivyago bikomeye cyane gose. Ibihugu byinshi cyane gose by'Uburayi biriko birategwa n'umuriro ndetse umuriro ukaze cyane gose nk'igihugu cy'Ubwongereza. Amahegitari n'amahegitari haramaze gusha ubushuhe nabwo bumaze kugera ku madogere 32 dogere Celsius ndetse n'ahandi akaba hashobora kurenga. Mu Burayi rero ivyo buriko urabona muri kino gihe ngo bikaba bitigeze biba mu myaka hafi amajana 2 yose iheze mu biharuro bafise by'ivyagiye biba muri iyo myaka yose ngo nta ubushuhe ndetse no kuba ibisagara byinshi cyane rwose by'Uburayi byaratewe n'imiriro byigeze biba nk'uno mwaka barimo. Twibutse rero ko amashamba menshi cyane rwose mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse ariko arasha yaba muri Australia amashamba menshi ariko arasha mu Fransa hoho byamaze kurengera urugero. Ubu abategetsi b'u Fransa babuze ico bakora nico bareka namwe yateko turavuga amakuru amahegitari arenga ibihumbi n'ibihumbi mu burengerazuba bw'u Fransa ariko arasha ndetse indege za gisirikare zananiwe ahubwo rero umuriro wahavuye wadukira n'amazu uriko uraturira amazu muri kano kanya. Abategetsi ba gisirikare bajejwe ivyo kuzimya umuriro mu France bavuga ko umuriro uguma uhindura amayeri aho bagiye kuwuzimya cyo basanga waciye ngo ahubwo ngo umuriro w'ubu kino gihe uri kuraka mu Burayi guteye ubwo cyane rwose ngo basoze ubwenge aho bavuga ko bananiwe ubwabo bavuga ko babuze ico bakora nico bareka. Tubutse rero ko Ubutaliyano bwarungitse indege gutabara mu France ndetse n'ibihugu nk'u Germany n'Uholande barungitse indege zo kuza kuzimya mu France. Biboneka rero ko umuriro wabaye ndanse, umuriro ukaba umaze hafi indwi yose uri kuraka utema utongora kandi umuriro mwinshi cyane rwose ndetse rero aho ubushuhe mu France buriko buragera ku madogere Celsius agera ku 35-68 aho rero biboneka ko abantu bashaje bobo bagerariwe cyane rwose no gupfa kubera habona ubushuhe bukomeye cyane rwose buri mu bihugu by'Uburayi kubera ino miriro iriko iraduka muri kino gihe. Tubutse rero ko nubwo rero hariko harabaho umuriro mwinshi cyane rwose muri kino gihe akiri ubushuhe mu minsi mikeya cyane rwose ibihugu by'Uburayi byinshi birinjira mu konje bukomeye navyo rero ikikaba ari ikindi kibazo gikomeye cyane rwose aho rero Uburusiya buriko burareka gutanga gaze n'ibitoro ku bihugu byinshi cyane rwose by'Uburayi. Niyo nkuru duca tubandaniza ko muri kano kanya aho tubabwira nyene amanyanga Amerika iriko irakorera ibihugu by'Uburayi rero aho ibihugu by'Uburayi bitaravye neza ivyo usanga byarahazwe na Amerika ndetse ni naho Putin yafatiye abwira ko abategetsi b'Uburayi ari bijuje cyane rwose basa naho badafise ubwenge barabe ivyo bariko barakora. Igihugu rero c'Uburusiya kibandanya gukatira gaze n'ibitoro ibindi bihugu byo ku mugabane wa Buraya. Ibihugu vya hafi rero vyakatiwe gaze n'igihugu c'Uburusiya ni igihugu ca Hungary ndetse n'igihugu ca Slovakia ndetse na Republic Czech. Ibihugu byose bitatu bikaba byabaye birahagarikirwa gaze ndetse n'ibitoro byagenda muri bino bihugu. Ibyo byose Uburusiya bukaba bwavuze ngo nuko batubahirije amasezerano yo kuriha amafaranga mu marubo bahora bariha kuri bino bitoro na gaze bakora mu Burusiya. Bino bihugu rero bikaba navyo rero bigeramiwe n'ibyago ndetse ubukene bukaba buriko burugariza ibihugu byinshi by'Uburayi aho biboneka ko abanyagihugu b'Uburayi bageramiwe cyane rwose n'inzara n'ibyago by'inzara ishobora kwaduka ndetse inzara ikomeye cyane rwose mu bihugu by'Uburayi. Ubu ibiciro byaraduze ndetse ubu mu Burayi naho hasigaye bagira imirongo mu gutondera gaze ndetse no mu gutondera ibitoro aho biboneka ko ibitoro biboneka nabo nyene ari bike cyane rwose ndetse gaze rero
ibihugu byose byo mu Burayi ngo bifise mu bigega byabyo ngo byaba byarakwije ibice 65% ariko mu gihe bari bakeneye nibura ngo bice 85% biboneka rero ko Uburusiya nabwo bwarahagaritse n'ibihugu rero Uburusiya buriko buraha nk'Ubujeremani ndetse na Finland buriko bugihagaze biriko n'Ubufaransa buriko buratanga ibice 20 byonyene kwijana vya gazi yose bwahora gutanga aho rero biboneka ko Uburusiya buriko buragerageza kwereka ibihugu vya Buraya ko badakwiye ibihano bafatiye Uburusiya ko aribo bariko barahomba ndetse igihugu cy'Uburusiya kikaba carongereje amafaranga cyahora kigurisha ku bitoro cyubise ko igihugu cy'Uburusiya nyuma yaho gifatiye ibihano cyo cyakuroye ibitoro cyane gose kugira ngo attracting abandi bakiriya bashasha nka cyane nk'igihugu cy'Ubuhindi ndetse n'abandi bakiriya bava mu bindi bihugu kugira ngo baze kugura gaze iyo izimbutse cyane n'ibitoro bizimbutse mu gihugu cy'Uburusiya ariko rero biboneka ko igihugu cy'Uburusiya carose ho ni mukiriye mushasha kandi umukiriye mushasha akaba yaje yihishije rero biboneka ko igihugu cy'Uburusiya cyaciye congereza ibiciro aho rero akagunguru kavuye ku madolari 13 ukageze ku 23 ibiro bisigura ko hariho ubundi muntu mushasha ariko aragura ibitoro hinyegeje mu gihugu cy'Uburusiya turababwira aho umuntu agura ibitoro hinyegeje ninde kubera iki agura bino bitoro byo mu Burusiya inyegeje. Politike rero ni politike ngo nta n'umwasi nta n'umukunzi muri politike abaho ngo ko umwe wese arondera inyungu ziwe twe tubabwire uri ko aragura ibitoro mu bihugu cy'Uburusiya hinyegeje ninde nta wundi ni Amerika niyo rero iri kwiragura ibitoro hinyegeje mu gihugu cy'Uburusiya Amerika rero yarahenze Uburayi ngo bafatiye ibihano igihugu cy'Uburusiya ngo ndetse babareke kugura ibitoro na gaze Amerika rero yari yiteze ko ibihugu by'Abarabu bizohita bitanga gaze nyinshi cyane gose bitanga n'ibitoro byinshi cyane gose ariko rero ishyirahamwe bihurikiye mu bihugu by'Abarabu byitwa OPEC risanzwe ryohereza ibitoro ku isoko mpuzamakungu iri shyirahamwe rero ryashyigikiye ahubwo Uburusiya aho ryanse gutanga ibitoro byinshi cyane gose nk'uko Amerika yari yabisabye ndetse bibutse ko Perezida Biden yahavuye yishikira muri Saudi Arabia nico gihugu cyane nico gihugu cya mbere gisanzwe cimbura ibitoro byinshi cyane gose mu bihugu by'Abarabu ariko rero Saudi Arabia ntigeze yumva n'ikintu na kimwe mu byo Amerika yavuze kuko Saudi Arabia ntigeze yongereza ibitoro ahubwo kongereza ibitoro yumvikanye n'Uburusiya maze baduza ibiciro aho rero Saudi Arabia yadugije ibiciro nta numwe adashaka kunguka kuko Saudi Arabia kongereza ibitoro ngo itange byinshi kuko ibitoro si ikintu ukuraho ngo gice kigaruka kuko ibitoro ko bingana mu biko mu kuzimu uko bingana bimaze guhera bizohera biveyo rero nta mpamvu rero Saudi Arabia yotuma ngo ikibisesagura kubera ngo yumvise ko Amerika itegetse ko ngo ikeneye ibitoro byinshi cyane gose ngo Saudi Arabia ice ibyo bitoro byose kandi Saudi Arabia idakenya amahera ahubwo rero Saudi Arabia icyo yakoze yumvikanye n'Uburusiya bwa ati tuduze ibiciro by'ibitoro maze rero turabiba Amerika ibikura rero Amerika imaze kubona ko atandi mahitamo ifise Saudi Arabia se kuyumvira Amerika yaciye inyuma y'amayeri yayo y'imisi yose iza gutangura kugura ibitoro mu Burusiya Amerika rero tiriko iragura ibitoro mu Burusiya bigenze gute Amerika iriko iragura ibitoro mu Burusiya ikoresheje handi amasosiyete ashika kuri 3 yose yo ku mugabane w'Abarabu aho rero n'amasosiyete yose hamwe isosiyete imwe bivuga ko iri muri Turkiya indi sosiyete kabiri ndetse muri Saudi Arabia indi sosiyete kabiri muri Qatar isosiyete zose rero zigura ibitoro mu Burusiya maze rero zino sosiyete ico zikora zihita zihindura ibitoro byaguzwe mu Burusiya zigahindura ko ama etikete ariko maze zigashaza kwandika ko ama etikete ko bino bitoro byose byavuye mu bihugu by'Abarabu ariko bino bitoro ikinyamakuru TFI cyarakurikiranye ino nkuru kuntu bino bitoro biragenda bikava mu Burusiya maze bigashika kirakora n'amasosiyete atatu afitaniye amakontra yo kugura ibitoro mu Burusiya maze rero n'amasosiyete atatu agahita ahindura ama etikete yavuye ko yemeza ko bino bitoro byavuye mu Burusiya maze agashashira ko andi ma etikete avuga ko bino bitoro byavuye muri bino bigo byabyo kandi byavuye mu Burayi byavuye mu bihugu by'Abarabu maze rero bino bitoro bigahita bigenda muri Amerika gutyo ariko rero Amerika yoyo ntabwo iri kwirabigura itabizi ahubwo Amerika neza Amerika irazi neza ko iri kwiragura ibitoro byo mu Burusiya ibi rero bikaboneka ko hari nko gukina imitwe y'abategetsi b'Uburayi rero bazokwisanga aribo bitaye mu kaga gakomeye cyane gose Amerika yoyo idara ndetse n'ikimenyamenya muri Amerika ibiciro by'ibitoro byahise bikoroka aho Amerika itanguye kugira hano mugambi Amerika rero yoyo ivuga ko igurira hano amasosiyete ariko hano amasosiyete ntahandi akora ibitoro no kuvuga ko hano amasosiyete nivyo Amerika ntegurira Uburusiya ibitoro direct ariko numva ko hano amasosiyete akura ibitoro mu Burusiya kandi Amerika ikaba igurira no amasosiyete ibitoro iziko bano bantu babikura mu Burusiya urumva rero ko atabitane nuko Amerika ariyo iriko irigurira ibitoro direct ku isoko ya Amerika turabandanya n'amakuru yacu
tuvuye rero muri aya makuru y'amanyanga yo muri Amerika dusimbire mu gihugu cy'Ubushinwa. Igihugu cy'Ubushinwa rero kuri uno munsi niyo carangije imyimenyerezo ya gisirikare cyari kimazemo iminsi mu gihugu muri ino zinga ya Taiwan, aho rero amato y'igisirikare ndetse n'ibikobo bikomeye n'indege nyinshi za gisirikare zari zazingiye izinga ya Taiwan, aho rero ibi bikaba byabaye nyuma y'urugendo rw'umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi wa Amerika yari yagize muri ino zinga ya Taiwan, aho rero Ubushinwa bwari bwiyamirije bino bavuga ko kari agasuzuguro cyane rwose ka Amerika kuko bari bagabishijwe kugira ngo ntibagire no rugendo muri kino gihugu, ariko rero bihemuka barugize rero maze igihugu cy'Ubushinwa gihita kigomora ingabo zacu, aho byaboneka ko cyari nk'igitero Ubushinwa bwari bugize kuri ino zinga ya Taiwan, ndetse aho byateye ubwoba abanya-Taiwan ndetse n'amakampani amwe ya Taiwan akaba yarafatiwe ibihano kubera kwakira uno mutegetsi. Aho abanya-Taiwan benshi bavuze ko atari ibyago yabazaniye uno mutegetsi, ataciza na kimwe ngo yaba yarabazaniye kuba yaragendeye muri kino gihugu cya Taiwan. Ubu rero uno munsi Ubushinwa bwarangije imyimenyerezo bwari bwise imyimenyerezo ya gisirikare. Igihugu cya Taiwan naco rero kikaba ku munsi w'ejo cahise gitangura imyimenyerezo ya gisirikare nayo nyene iri kwirabandanya isa neza n'iyo Ubushinwa bwakoze, nubwo igihugu cya Taiwan coco kidafise ibigwanisho bikomeye cyane rwose nk'ivyo Ubushinwa bufise, ariko nabwo buriko burerekana ko niyo bwari guterwa bwari gushobora kwihagarara, ko bwari gushobora kwigwanira. Imyimenyerezo ya gisirikare ya Taiwan ikaba iri kwirabandanya muri kino gihe, mu gihe Urusiya bwo bwamaze gusubira inyuma, maze rero bukaba banahise bushira itangazo rindi rishasha bwemeza ko igihugu cya Taiwan atari igihugu ahubwo ari intara imwe mu ntara zigize Ubushinwa, wari intara isagutse ku Bushinwa, ariko rero biguma ikurikiranirwa hafi n'Ubushinwa. Ibyatumye umukuru w'igihugu wa Taiwan ahisa havyamiriza havuga ko ngo Taiwan igenga kandi imitegekere nuko Taiwan igomba kubaho ngo bigomba guhitwamwo n'abanyagihugu b'abanya-Taiwan ubwabo. Turabandanya rero n'ano makuru yacu tukiri muri kano karere nyene ka Aziya y'Uburengero, kaduce dusimbira muri Korea y'Epfo. Muri Korea y'Epfo rero hariko arabaha imyuzure cyane gose muri ku ijoro ryezo ryaheze, haraguye imvura nyinshi cyane gose, ndetse aho imvura imaze kwica abantu bashika 15, ingo zirenga amajana n'amajana barataye baromoka mu gace ku burengerazuba bw'igisagara ku mugwa mukuru wa kino gihugu ca Korea y'Epfo, aho rero amazi menshi cyane yateye agatwara ibintu ndetse n'amazu amwe akabomoka. Imvura rero biboneka ko imyuzure igiteye muri kino gisagara, ndetse bakaba bariko baragerageza gutabara abanyagihugu bahitanywe n'ibyago by'ino myuzure. Haboneka rero ko muri ino myaka tugezemo ihindagurika ry'igihe ari ibintu bikomeye cyane rwose, aho rero mu bihugu by'Uburayi ngo twababwiye amakuru yaherutse imyuzure ndetse n'imiriro y'ubutavana ko iriko iraba mu bihugu by'Uburayi. Rero bikaba biboneka ko ibi ari ihindagurika ry'ikirere ririko riratuma bino byose biba. Turabandanya n'amakuru akurikira. Amakuru akurikira reka tugaruke ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika hono munsi sekretari mukuru canke wo twokwita nk'umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu wa Amerika, Secretary of State Blinken akaba yarangije urugendo rwe ariko aragikora ku mugabane wa Afrika, aho biboneka rero ko urugendo kwari ubugabisha cyane abategetsi ba Afrika gukorana n'Uburusiya, nubwo atari byo yavuze, ariko yavuze ko ngo abategetsi ba Afrika bagomba gukorana ubwa mbere na mbere n'igihugu cya Amerika, kwiyumvira imigenderanire n'ivyo bakorana na Amerika ngo kurusha undi wese. Rero urugendo akaba yarutangure nk'uko tubabwiye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, akaba yarurangirije mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Afrika y'Epfo nyene message yari nkiyo nyene, ndetse no mu gihugu cya Congo DRC, aho yamaze iminsi ibiri. Muri Afrika y'Epfo yamaze iminsi ibiri, muri Congo naho nyene ahamara iminsi ibiri, aho yabonanye n'abategetsi bamwe ba Congo, ndetse harimo no watsindiye Nobel Prize umudogiteri umwe wo mu karere ka Kivu. Abo rero bose bakaba yagiranye ibiganiro bitandukanye n'abantu bategetsi. Akaba rero ku munsi wa mbere ku mugoroba hariho yashika muri Kigali, maze rero akaba yahabaye ku munsi w'ejo no ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu, akaba yahise asubira rero ejo ku mugoroba inyuma, aho yabonanye na Perezida Kagame ndetse abonana n'umushikiranganje wa mbere w'i Kigali n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda, aho bavuganye ku bijyanye n'umutekano mu burengerazuba bwa Kongo, ndetse bavugana n'ivy'imigenderanire gufashanya n'igihugu cya Amerika n'ibihugu bya Afrika yagendeyemo. Urugendo rero rwo mu bihugu bitatu yagize rukaba rurangiye, bise ko urugendo rwari rubaye nyuma yaho umushikiranganje wa mbere umushikiranganje w'imigenderanire n'andi makungu Uburusiya Sergei Lavrov nawe yaramaze kugira urugendo muri bino bihugu bya Afrika, aho biboneka ko Uburusiya bushaka naho biboneka ko Amerika ishaka guca influence yose Uburusiya bufise ku mugabane wa Afrika. Rero bikaba byitezwe kandi ko mu kwezi gukurikira n'ubundi uyu Secretary of State wa Amerika Blinken azogaruka ku mugabane wa Afrika, aho urugendo ruzokurikira biboneka ko ruzomushikana mu bihugu by'Abarabu, aho ibihugu biri ku rutonde ho bari Morocco na Algeria ndetse
ndetse na Misiri. Ibi rero bikaba hari byo biteganijwe ko mu rugendo rukurikira azogendera, hakaba rero urugendo rwa mbere yarangije ku mugabane wa Afurika. Turabandanya n'ano makuru nyene yo ku mugabane wa Afurika, tugiye gusimbira mu gihugu cya Mali. Mu gihugu cya Mali bari mu kigandaro cy'iminsi 3 ni nyuma yaho habereye igitero cy'abateroriste cyabereye mu burengerazuba bwa Mali, aho rero kino gitero cyahitanye abasirikare benshi bose ba Mali, abasirikare bashika kuri 50 bahise bitaba Imana, abashika kuri 35 barakomereka bikomeye cyane, ndetse bavuga ko benshi barinde cyane gose badashobora gukira. Muri kino gitero gikomeye cyane gose yashegeshe igisirikare cya Mali, Mali yahise ifata ikigandaro cy'iminsi 3. Mali ikaba yiyemeje kwigiye guhangana n'abateroriste bari mu burengerazuba bwa kino gihugu cya Mali. Tubise ko igihugu cya Mali abateroriste bo muri kino gice nibura bari baratujijwe cyane, bari baratujijwe buke n'igisirikare cy'Abafaransa cyari muri kino gihugu. Rero aho igisirikare cy'Abafaransa cirukaniwe muri kino gihugu, rero bikaboneka ko ibitero by'abateroriste muri kino gihugu byongere cyane gose kandi biriko bihitana abantu benshi cyane gose. Rero biboneka ko Mali ubushobozi ari buke cyane gose bwo guhangana na bino bitero muri kino gihe. Ariko rero inkuru nziza, igihugu cya Mali nyene caguze ibigwanisho bishasha, caguze mu gihugu cy'Urusiya, aho rero mu bino bigwanisho ndetse biza byashitse mu gihugu cya Mali bikakirwa n'umushikiranganje wo kwivuna amaso mu gihugu cya Mali, harimo indege za gisirikare ndetse n'indege zitwara abasirikare zo mu bwoko bwa helicopter, ndetse n'izindi ndege zishobora kugwana, indege zataka za gisirikare ndetse n'ibindi bigwanisho nk'amamisire n'ibindi. Ibyavuye mu gihugu cy'Urusiya amakuru yabyo ya bino bigwanisho byakiriwe ndetse byazanywe n'abasirikare b'Urusiya ntiyashizwe habona yose, ariko rero biboneka ko bino bigwanisho ari byinshi cyane gose, ndetse n'amafaranga byaguzwe akaba atashizwe habona n'igisirikare cya Mali. Hari igisirikare cya Mali kikaba cyavuze ko cyaguze bino bigwanisho kugira ngo gishobore kwirukana abantu bagwanyi bo mihare y'iterabwoba bagwanira mu burengerazuba bwa kino gihugu cya Mali, aho biboneka ko bashigishe igisirikare cya Mali. Turabandanya n'ano makuru yacu ku mugabane wa Afurika. Tuve muri Mali rero dusimbire mu gihugu cya Ethiopia. Inkuru nziza cyane gose ku banyagihugu ba Ethiopia ndetse n'abanyagihugu ba Afurika muri rusange. Ikiga kinini cyane gose ku mugabane wa Afurika cy'amatara cubatswe kuri Zinire cya Ethiopia, kikaba cyaratanguye gukora, cyari gimaze cyaratanguye gukora mu mwaka weze gatangura gikora igice kimwe gusa. Rero ubu mu bice 12 ifise hono munsi bongeye ko ibindi bice bibiri, aho biboneka reko bino bice bingo biriko byatanga umuriro hafi umuriro igihugu cyose cya Ethiopia cyari gisanzwe gifise. Ibihugu rero twibutse ibihugu bya Sudan n'igihugu cya Misiri binubira cyane gose ivya runo rugomero, aho bivuga ko bino bihugu runo rugomero rushobora gutuma bino bihugu bitongera kuronka amazi ava muri kino kiyaga Nile, aho rero Ethiopia imenyesha ko batogira ubwoba ko Ethiopia hizo zirafata amazi makeya cyane gose kugira ngo bino bihugu navyo bibandanye bironka amazi. Ni ukuvuga rero ko Ethiopia imaze kuzuza ibigega 3 by'amazi, ibigega 3 rero bikaba bimaze gutanga umuriro no munsi rero huguruwe ibindi bigega bibiri. Tubibutse ko kino kigo cyose gifise ibigega 12 n'ivyuzo rero bikaba gizoshobora gutanga umuyaga nkuba ugera ku megawate ashika ku 500. Ibi navyo bikaba ari ico kigo kinini cyane gose kizoba kibayeho cya mbere ku mugabane wa Afurika gishobora gutanga umuriro mwinshi cyane gose ungana nk'uko, aho umuriro bivuga ko Ethiopia itegekanya kugurisha mu bihugu bishika nka 10 byose byo ku mugabane wa Afurika. Kino kigega rero kikaba kandi cyarubaswe ku mafaranga y'amadolari y'abanyamerika agera ku miliyaridi 12. Murumva ko ari amahera menshi cyane gose igihugu cya Ethiopia cyashize muri uno mugambi. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero tuyabandanize mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya hariko habaye amatora akaba yarabaye kuri wa kabiri uheze itariki 9 z'ukwezi k'umunani, aho rero abanyakenya basidukanye niyo nka baza kwitorera umukuru w'igihugu ndetse n'abashinga amateka n'aba MC canke ababuramatari ndetse n'abakuru b'umutumba n'abashefu de quartier. Aho rero amatora akaba yararangiye, aho biriko birakurikira akaba ari byo guharura, ndetse abamaze gutsinda benshi cyane gose nk'abashinga amateka bamaze kumenyekana ndetse n'ababuramatari bamwe baramaze kumenyekana ndetse n'aba MC bamaze kumenyekana. Bitaramenyekana neza bitaradananuka ni ku rwego rw'umukuru w'igihugu, aho biboneka ko biboneka ko William Samuel Ruto asanzwe yicegera ca Uhuru Kenyatta ubu hari ariko harabanywa cyane gose ivya hafi n'uwitwa Raila Odinga. Aba rero William Samuel Ruto na Raila Odinga biboneka ko bagenda amajwi yegeranye cyane gose, ndetse n'ubuza gutsinda aza gutsinda mugenzi we ariko yegeranye amajwi ya mbere rero hamaze gutangazwa n'umugwi
umugwi ujejwe amatora witwa IBC hamaze gutangazwa ibyavuye muri ano matora. Iboneka ko mu majwi yamaze gutangaza Raila Odinga mu bice yamaze gutangazwa mu majwi yamaze guhabwa yizewe Raila Odinga azi imbere, ariko rero uganije uravye ku majwi yose amaze gushirwa ku rubuga rw'umugwi IBC utegura amatora muri Kenya, iboneka ko rero Raila atokwizera ko yatsinze amatora yaba William Ruto. Biboneka ko amajwi yose bagenda basa n'abangana, nuko amajwi yose atarahiza guharurwa ngo atangazwe. Aho rero umugwi IBC uvuga nk'uko bitegekana n'ibwirizwa shingiro ko ufise iminsi indwi yose yo gushobora gutangazamo ibyavuye muri amatora y'umugwi IBC uvuga ko ari kuzogerageza ugatangaza hafi hashoboka. Rero uvuga ko uno munsi ku munsi ugira kabiri nyuma y'amatora abaye ariho batanguye gutangaza ibice vya mbere byavuye muri amatora y'umukuru w'igihugu. Ikiboneka rero nuko uyu umugambwe wa William Samuel Ruto asanzwe cegera cy'umukuru w'igihugu watsinze amatora menshi cyane gose, watsinze intebe nyinshi cyane gose mu nama nshinga amateka ndetse no mu nama nkenguza amateka, ndetse ukabiboneka ko ufise n'ababura amatari benshi umaze gutsindira ababura amatari benshi, ndetse ari bafatira ku benshi bavuga ko uyu William Samuel Ruto ashobora kuba yaratsinze n'amatora y'umukuru w'igihugu kuko amaze kuronka abashinga amateka benshi, ndetse akaba amaze kuronka n'aba guverineri benshi shika naho Raila Odinga yotsinda ko ivyo akora byose yorinda kuja inama no William Ruto kuko atabashinga amateka Raila Odinga azobafise bakwiye kugira ngo yo kira amategeko arengane uko abishatse, ndetse na William Ruto nawe nyene nubwo yatsinze amatora y'abashinga amateka afise benshi cyane gose ku rugero rwaho amatora amategeko amwe atwenda gusaba ngo bamufashe abo mu yindi migambwe kuko hari ibitigiri kenshi biba bisabwa n'ibwirizwa shingiro. Biboneka ko atawayatsinze gose cyane gose bihebujeho yiharira abashinga amateka benshi cyane gose, ariko biboneka ko nko mu nama nkenguza amateka wewe William Ruto afise abakenguza amateka benshi cyane gose, ho bizomworohera cyane gose ko amategeko ashobora kurengana mu nama nkenguza amateka mu gihe yotsinda amatora. Tubutse rero ko amatora kibandanya abategetsi benshi cyane gose ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo ndetse n'abaserukiye amashirahamwe yigenga mpuzamakungu bari mu gihugu cya Kenya byinshi cyane gose, aho bita Bomas of Kenya hasanzwe ariho hazotangarizwa ibyavuye mu matora, ndetse n'ubu rero ijoro n'umurango bakaba batajyama muri kano karere. Abategetsi bagumaho ndetse yaba n'abahagarariye hari umugwi ujeje gutegura amatora akaba batemewe no gutaha muhiri wabo barara hano kugira ngo shika bazotangaze ibyavuye mu matora. Rero turarindiriye twihanganye kugira ngo tubabwire ibyavuye mu matora, ariko biboneka ko umugambwe UDA canke umugambwe wa William Samuel Ruto asanzwe ari cegera cy'umukuru w'igihugu, naho umukuru w'igihugu atamushigikiye ariwe azatsinze amatora y'abashinga amateka n'amatora y'abakenguza amateka ndetse n'abaguverineri benshi cyane gose mu ntara ya Kenya. Ndetse igitangaje akaba yanatsinze naho Perezida Uhuru Kenyatta asanzwe yavuka, kandi Perezida Uhuru Kenyatta atanamushigikiye, ndetse akaba yanatsinze amatora kandi aho icegera cy'ubu Raila Odinga asanzwe avuka, kandi uyu yari yabariye abantu bahavuka ko bumufasha bagatora mutama Raila Odinga asanzwe hari n'umusaza akuze cyane gose amaze kwigerageza kwitoza inshuro zitanu zose atsindwa mu matora y'igihugu cya Kenya. Naho rero turangirije amakuru yacu tuzabwira izo byavuye mu matora yo mu gihugu cya Kenya nibamara kubitangaza. Imana share kwazigama tubusabwira sabone ariko tangira subscribe adukurikirana mwese, na cyane ko atwereka ko bice 50 adukurikirana abataragira sabone. Turabasabye ufate umwanya ukaba utaragira sabone, ubwe sabone uzobukoze ushikare mugubwe neza.